Imana nimba ushaka ko ntangura igikoko umpa ikibanza cagusa sindiye n'amafaranga n'atanu nyonja kwemera gutangura ishengero wa murongozi wawe ayobambira ati ngo nzogwaho ukorera ikibanza wenda abona ko ufise impano uzotanga cagusa naho nyene mera nk'ubikekeranya subira gushaka kwana nza numva ijwi risubiye mu mutima rirambwira ati none gamuga sinakubwiye yuko untu wavuze yuko ushaka ikibanza cagusa ikibanza ngico cabonetse sinabonye abantu bavuye Imana iranzanira abantu ndatangura igikorwa c'Imana gushika n'uyu munsi ariko mu mutima narese ndufite umuhamagaro kuva kera narumva ko Imana ifise umuhamagaro muri jewe ariko bifise igihe Imana ibishira mu ngiro somaze kwiestablish ngaha rero ndiko ndakora business duto niyo numva mu mutima ko umwanya wanje wo gutangura ivyigwa vya Bibiliya ishengero nasengeramo gitwa Calvary Chapel ariko rero ngaha yari ifise école biblique kandi yakira abanyeshuri umutima ndumva ko Imana inyemeza ko ari cyo gihe naho ivyo nako ndakora bindi muri business zanje byariko bigenda neza cyane Imana inyemeza ko ari umwanya wo gutangura ishuri rya Bibiliya ndagiga ndarirangije mbatante gushaka gusura mu Burundi ko n'umumenya no tagufasha mu Burundi Chuti namwe bagenzi turabaye kaze kuri Gisha TV turi kumwe n'abakozi b'Imana ikampara mu gihugu cy'u Bugande turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur Proté turi kumwe na Pasteur Elvis Pasteur Proté Pasteur Elvis turabaye kaze so mu majambo makeya bariko baradukurikirana cyangwa bazokurikirana iki kiganiro turiko turagirana nashaka mubanze mubibwire kuko je nabazi mugabo abariko radukurikirana birashoboka ko ariho abatabazi so mu cyamake bavuze ati Pasteur Proté n'umuntu ki kugira ngo ushobore kubibwira kugira ngo abazokurikirana iki kiganiro ejo cyangwa hirya ejo muri Kampala cyangwa mugahora kandi bashobora ati Pasteur Proté turamuzi Pasteur Proté turagoye kaze hanyuma uheje kwivuga mu buryo butuma abantu bakumenya uri hamwe na Pasteur Elvis n'abakozi b'Imana bose n'abapastori bavuye mu gihugu cy'u Burundi bagashika mu mahanga mu gihugu nibyoroshe mu mahanga bagatanguza amashengero uyu munsi bakabarongoye amashengero muri Kampala murumva ko atari gikorwa gisanzwe niyo mpamvu nagira ndabaye umwanya kugira ngo bivuge abanywanyi inshuti n'abagenzi ba Gisha TV mushobore kumenya abagabo b'Imana twicaranye muri uyu mwanya turagoye kaze Pastor murakoze cyane nkuko Pasteur Diamond yaje kubivuga amazina yanje nitwa Nyambikiwe Proté umupasiteri hano mu gihugu cya Kampala nyoboye ishengero rya Minevame muri Kampala nkuko yari karabivuga Imana yampamagariye hano hantu ndi umugabo yubatse umudamu umwe mwiza n'abana batatu umuhungu wa mbere n'umukobwa n'undi muhungu mu ncamake mfise abahungu babiri n'umukobwa umwe kugira rero ntangure kuza muri iki gihugu ntibyari byoroshe Imana yari yarabimbwiye inyuma y'imyaka 5 yuko nza ngaha ko nzoba mu Bugande ariko sinarinzi Bugande na majahe mu mutima wanje niyumvira kuja kwibera muri Amerika cyangwa handi ariko umunsi umwe ndaza hari mu 2014 nje mu butumire bwa Pastor Elvis kwishengero yaragiye kugurura intinda abaririmbyi bariko bararirimba nza numva ijwi rimbwiye ati ngo hani wanyu uzoguma ngaha ndavyanka ndibuka n'indirimbo bariko bararirimba bariko barugurura iyo shengero yari indirimbo ivuga ati ngo wa milele Mungu wa baraka ni Yesu ni Yesu wa milele baraka ni Yesu iyo ndirimbo iriko iravuga iguma irankurikirana ngiye muri Owino ndi kumwe n'umupastori yitwa Cedric tugiye muri Owino ndabura amahoro Owino ni mu isoko iguma inkurikirana ndagura
carte memoire ndavuga ati nshaka mu ndonderera indirimbo yitwa ukunda yitwara indirimbo irankurikirana gushika i Burundi ishitse i Burundi ndabura amahoro mba numva ati uzogaruka mu Buganda ati Kampala nuwo impana mahera Uganda naho noba muri Uganda no baruguru ndavyanka mu mutima kabisa ndavyanka byabaye intambara ndende kugira nze muri iki gihugu ariko ndiko ndasenga ndafata umwanya wo gusenga nza numva ijwi rimbwiye ngo ugenda muri Arua Arua cyanibaza rero ngo ni muri bya bihugu nahora niyumvira muri Amerika ndaraba kuri internet mana yanjye sanga ni muri Uganda avuga ati mana ushaka kwiga subira mu masengesho ndasenga ijwi rimbwira ati narakubwiye yuko uzoja gukora igikorwa hari duca turazana madame turumvira ijwi ry'Imana ni ntahe ndende kugira ngo dushike hano hantu ari ntahe ndende ndafata riske yo gufata umudame n'umwana w'umubebe agifisa amezi 8 cyari ikintu gikomeye cyane turahaguruka ngiye kubaza abagenzi banje babaye no barambwira ati ngo ngiyo arugiye ngo urahazi we wa mugabo ngo ni kure cyane ntuzoronka naho umugore wawe yogwara cyangwa umwana ntuzoronka abo bavuriza ndavuga ati ndabaza umudame wanje avuga ati aho hantu avuga ati ngo kandi niyo umugore wawe cyangwa umwana wawe yabikene Imana izoba guharurako hama madame arambwira ati nimba ari Imana tuzogenda afite umugore yizera cyane kabisa arambwira ati nimba ari Imana ntacyo tuzoba turafata urugendo abandi baduteye ubwo bavuga ati murahura n'ikibazo ariko turafata urugendo Pastor Elvis niwe yatwakiriye sinopfa naragibagiwe aratwakira tumara iminsi we turiko turitegura kuja muri Arua turafata bisi turagenda muri Arua tuja kwiga ishure rya Youth with a Mission YWAM urugendo rwabaye rurerure kuva muri Arua no kuva mu Rwanda nico kimwe amasaha 9 nkagenda umwana aratugwarira ko mu nzira atavuga ati ibintu tugiye madame arambira ati urishuwa ko ari Imana kweri gutumya aho hantu ndamubwira ati ni Imana reka tugende dushitseyo sanga nahakunze hasa ni Burundi muri Arua hasa ni Burundi Sombe nahora ngi Burundi ya mafi sanga biriyo ni ku mupaka wa Kongo na Sudani n'ubugari evuga ati ahantu no hashobora nibigo ibintu byose ndavuga ati ahantu no hashobora pe ndahakunda Arua turi muri mission ahantu nashise no muri South Sudan ndi muri South Sudan turi mu kambi y'impunzi turiko turasenga nza numva ijuri mbwiye ati uzotangura umurimo muri Kampala muyandi majambo ari muri Sudani y'Epfo Kampala gute nta mafaranga afise ntaki ati ibyo bintu ntibishoboka yego turagaruka mu mutima wanje nagomba kwigumira muri Arua hama turiko turiga tugira duheze amashure haca haza umurongozi yararongoye wa mu Kampala ndamubonye umutima ubwe ati mubazi yonyene niwe azogutwara iyo umutima urasimba ndamubajije aranyakira ngo uraza nzobe harya arama n'ikibanza cyo gutangura ishengero nashizeho nsubiye inyuma gato nabwiye Imana nimba ushaka ko ntangura igikoko umpa ikibanza cagusa sindiye n'amafaranga n'atanu nyonja kwemera gutangura ishengero wa murongozi wawe yomambira ati ngo nzogwa aho ukorera ikibanza wenda abona ko ufise impano uzotanga cagusa naho nyene mera nk'ubikekeranya subira kucaho kwana nza numva ijwi risubiye mu mutima rirambwira ati none gamuga sinakubwiye yuko untu wavuze yuko ushaka ikibanza cagusa ikibanza ngico cabonetse sinabonye abantu bavuye Imana iranzanira abantu ndatangura igikorwa c'Imana gushika n'uyu munsi mu ncamake nuko ubuzima ntibwagenze nkuko bishaka nkuko ndabishaka muri iki gihugu akimana yaransezeraniye ko zonkorera ibikomeye muri iki gihugu narabonye Imana idukoresha mu buryo budasanzwe abarundi bahunga baza kwiga ngaha muri Uganda nkaba mfise access yo kubasabira kwiga YWAM for free naronka abantu bashobora kubafasha kwiga biciye kuri uyo muyobozi nyene arambwiye ati n'uyu nino tariki yaramaye access ku mpunzi aravuga ati wewe ufise impunzi shaka kwiga YWAM
urakoze reka ico turakigarukako reka twakire Pasteur Elvis nawe atwibwire mu majambo makeya urugendo rwamushikanye ngaha nuko ibintu biriko biragenda mu camake. Imana ishimwe ariko dukurikirana ndashima Imana ko cyari akanya ko gushobora kuganira no kubamenyesha n'igikorwa mu bapasiteri b'abarundi cyo kiragenda ngaha muri Kampala naho twashoboye kuza turi babiri ariko hari abandi benshi batashoboye gushika ahantu ku batabiza Kampala turi muri lockdown. Hama igikorwa mu Musanze ukuntu cyatanguye je ninje mu Buganda mu bihumbi 2000 nari mfite inshuti yanjye iba hano nasi umukuzini yarongoye hano nazari wampamagara ariko nanjye sinari nzi ko ibizo birebire maze kuza ngaha numva afite imigambi yuko nobandanya hanze ariko ntibyakunze ndabishimira Imana wari umugambi wayo nyuma nza gutangura gukora ibikorwa bya misi yose ngaha mu gihugu cy'Uganda nyene nk'umuntu ari ngaha ariko mu mutima nari sanzwe mfite umuhamagaro kuva kera narumva ko Imana ifise umuhamagaro muri jewe ariko bifise igihe Imana ibishira mu ngiro somaze kwiestablisha ngaha rero ndiko ndakora business duto niyo numva mu mutima ko umwanya wari umwanya wanje wo gutangura ivyigwa vya Bibiliya ishengero nasengeramo gitwa Calvary Chapel ariko rero ngaha byari fise école biblique kandi yakira abanyeshuri umutima ndumva ko Imana inyemeza ko ari cyo gihe naho ivyo nako ndakora bindi muri business zanje byari ko bigenda neza cyane Imana inyemeza ko ari umwanya wo gutangura ishuri rya Bibiliya ndagiga ndarirangije mbatante gushaka gusura mu Burundi ko n'umumena notagufasha mu Burundi ariko Imana ishinze yashaka hano mu Burundi byari vyugaye maze kugaruka ngaha ishengero nasengeramo ricaranyakira ko rishaka ko no kwinjira nkaba full time staff umukozi w'ishengero akorera ishengero mu mwanya wose katudite ya bandanguriye ngaho ntangura akazi novuga ko gakegeretse uko abo twakorana bari abantu b'abazungu babiha amatitre manini mu bwabo busanzwe banyita ngo ndi campus director ujejwe mbese umurongozi w'icyo kigo murimo ariko nisanze ndi umuntu agenzwe ibyo kuraba ko ishengero rikoroshe neza no kujagura ishengero rikeneye rikubuye nanjye narakubura byari ibintu bincisha bugufi ko nari ngira umusore nari ntaga gukaba udufaranga avuga ati si izi nkumi zo kuri cyatsi zibona ndiko ndakora n'igiprojeto nita pasteur numva ko menga nahamagaye mu bintu bikomeye kandi icyo gihe ntari bwarongore oya sinari bwarongore yari probleme cyane rwose ariko nyine ndajya umutima amenye avuga ati si jewe ni igikorwa cy'Imana by'ukuri nta muntu yari kubinshira mu ngo ampeme ariko ko cyari igikorwa cy'Imana narakizwe cyangwa ndaduga buhoro kugeza igihe natiwe cyangwa nahezagiwe kuba umupasiteri muri iryo shengero gushika n'ubu akaba ari ryo ngikoreramo natanguye ishengero Pastor Kote yabwiye yatugendeyemo yari branch y'iryo church yacu ngiye gutanguza mu kindi gice cy'igisagara cya Kampala so mu nyuma tuca tugira ikibazo muri 2015 abarundi benshi muzi bitayewe harabaye vague y'abarundi benshi baje ngaha ikituma abarundi benshi bajuragirira kujyanye no gusenga ko nta rurimi rwo ngaha bazi amashingiro ngaha aragoye so byabaye ikibazo gikomeye cyane biba ngombwa ko dutangura isengero yofasha abarundi hari umukozi w'Imana yabifashijemwo benshi bazi yitwa Christine Kumana nawe yaje afise iyo vision afise uwo mutima wabajwe nuko abarundi batonka basengera aratwakura turaganira aratubwira ati jewe ndashobora kubafasha gutangura ndashobora kwegeranya abarundi bakaza arabikora kandi birakunda agirisha igikorane cya mbere giheze twagikore kuri eglise wacu cyandasaba kuri eglise ko kubandanya kirite kirundi cyangwa ati you are welcome uri umwana wo ngaha baca baduha sare yaho dukorera inyuma y'amakirite y'icyongereza
kuva icyo gihe n'ubu iryo shengero rirabandanya n'ubu benshi bagiye barafashirizwa hari abagumye ngaha hari abatashe hari abagiye hanze ariko byafashije benshi mu bari bazi icyo gihe benshi bavuga ati turashima n'Imana kubona twaraje twavuye yari tutazi Imana tudakijijwe koko ubutwari ijambo ry'Imana turakuze mu gakiza so Imana igenda irasubiza abantu so atabagenda hanze basubira mu Burundi ariko iryo shengero ryaragize impact ikomeye cyane n'ubu tukibandanya so mu ncamake naza kugikorwa araho kigeze turabishimira Imana cyane rero kubona turi ngaha kandi no kubyukuri twaje kubw'igituma Imana yarashye umugambi wo kutwestara muri iki gihugu mu ncamake n'ibyo Pastor Elvis arubatse cyane umusiribateri Rote nuzo ati ndaso umugore we kandi mwiza sinzi ko ashaka babiri nagiye mu hari gisagara kimwe ngaha cyitwa Jinja twagiye kuvuga y'ubutumwa hari umupasiteri yahagurutse avuga ati ndi umugabo yubatse ndi umupasiteri fise ni no mucyaro murara mu kiganda bisigura uwundi ariko mu rurimi rwabo bisigura umwe ndatanga ati abagore babiri nanje ndubatse fise umugore umwe mwiza nko prote yabivuze akaba ari n'imvukira yo ngaha n'abana babiri umuhungu n'umukobwa nabyo turabishimira Imana cyane amen murakoze cyane nibaza yuko bariko barakurikirana iki kiganiro ubashobora kuvuga ati Pastor Elvis Pastor Prote turazi abaribo rero murabizi ko ikiganiro cyacu nikiza kumara umwanya munini kubera ibindi bikorwa bifise hanyuma y'ikiganiro kandi byinshi mwabivuze ingene mwashitse muri iki gihugu ingene mwatanguye umurimo w'Imana n'izihe mbogamizi mwagize mu gutangura umurimo icyo ni cyambere ikigira kabiri umwana waje ibibazo bibiri bikurikirana ikigira kabiri izo mbogamizi zarabaye murashika zirabaho mu gitangura kumbure n'ubu zirabaho mugabo hige mbogamizi na cyane cyane gukora igikorwa cy'Imana ntihabura ibintu byiza byinshi aho umuntu w'Imana yashitse hose ahura navyo akavuga ati wow Imana ni gitangaza ibitangaza Imana yagiye bakorera cyangwa igenda bakorera urumva dutangura ku mbogamizi ibibazo byari bigoye hanyuma duhereza ku byiza n'ibyo mwagiye mubona by'ibitangaza Imana yakoze mu bugingo bwanyu reka dore ko Pastor Prote hama tuje kwa Pastor Elvis ibibazo twagiye turahura navyo ntibibura kuva mu gihugu kitari cyawe kwaja kwinstara ahandi mu kindi gihugu n'ibintu kuva mu gihugu cyawe ukaja mu gihugu kitari cyawe aba ari ibintu bitoroshe cyane ubukene twarakubiswe nabwo kandi ubu turacarwana twararaye inzara harageze igihe kweri ngwaza umwana nkabura ingene ukuntu noshobora kumutwara kwa muganga ariko Elvis Imana yamyimushira hafi yanje rwose hari ikintu hari umuntu novuga ko Imana yamushize ngaha amaze imyaka ishika 20 ngaha nibaza ko Imana yamushize ngaha ku ntumbero niwe nikorako n'iki gisagara niwe yatanguye kukintemberezamo kambwira ati tuciye kuri Kampala anabwo ati naho wonsigaha ga pasteur ntaho no menya urumva kandi wara ku moto yarafise moto ariko imbogamizi twahura nazo nizo nyine zo kubaho umwana gusabye ikintu igihe washobora kukibura mbere y'abantu kavuga ati mana ndabigenze gute ariko hari igihe n'umuntu yabwike none ibi bintu turimwo Imana cyangwa se Imana sinzo kwibagira igihe kimwe mabukwe yaje asanga tuba mu kashamburete mabukwe wanje twaba ahantu mu gashamburete muri wayiwamu uravye hejuru amabati yaratobotse arambwira ijambo rimwe ngo erega ntaho mutaniye n'ababa mu ikambi y'impunzi iryo jambo rinkora ku mutima ndasenga Imana mu kwezi kumwe Imana kiradukura aho hantu iradukura aho hantu tutangura kuba mu ishambure na saro tuvuye mu ishambure na saro tuja mu mashambure abiri na saro kara ariko mvuga ko twaba mu cyumba kimwe n'umwana imwe n'agatanda kamwe ibintu byose amasahani byose n'igikoni cyaraho nyene urumva kubera agatanda kaba ari gato madame
madame nashobora kumureka akaryama ku gitanda hejuru n'umwana aje nkaca sasa akantu hasi akantu apandi matera akarago canke nka nk'ikirago canke nka sasa uduhudu nkarenza ko akantu hejuru ariko nta muntu yabibona ibyo byose tukabandanya twihangana ariko sinzokwibagira umunsi umwe nabwiye ubutumwa umwana umwe nteje kumubwira ubutumwa uyu mwana Imana imugirira ubuntu agenda hanze agiye hanze sinari mfise icomba ko sinari mfise ico ndarako n'igitanda acambwira ati pastor je ndagiye hanze ndashaka ngurira ibi bintu kugira nshobore kuri avance y'inzu ndamubwira ati je nta mahera afise yo kugura ibintu byose harimo frigo harimo ibintu byose byo mu nzu bitandi ibintu byose ibintu byo vara nk'imiliyoni 8 z'amashiringi arambwira ati je shaka umiliyoni umwe gusa nibaza ko ari nk'ibihumbi 2 by'amadolari abwo ati shaka umiliyoni umwe gusa uci bitwara ntawo mfise ndabiguha kwideni ndamwankira wow ndamwankiye bwa ati je numva mu mutima pastor no biha wewe nta wundi muntu bampaye amamiliyoni 5 ane navyanze mbwa numva mu mutima ndamubwira ati n'amahera yo kuja kubitora nta nayo ngira aranda kare yahora twari tuba ku bintu nyene badutije twafashe inzu imeze nka iyo nzu twayifashe hameze de passage yarimo ibintu byose ba nyene inzu agomba guhindura avuga ati mu bitware yahora aza kutugendera abona twicara mu ntebe abona twicaye hasi niho rero nawe bihurirana nawe nduko aronse visa genda acara tubwira ati bitore ndanka kabisa mpejeje kwanga ikintu uyu mwana yakoze yavuze ati je ndabiguha umunsi uzoronka amafaranga ni uzoyampera mbwa numva no bikuzaniye kameme ndagira n'isoni yo kubyanka no kuja kubitora ndiyaranje birashika muhira bishitse muhira ndamuhita ariko ndamugira amezi abiri ndasenga Imana sinzi ukuntu nakiriye itimu ijirandira n'ibintu birebire baca barampa amahera akwiranye n'uyo miliyoni yansavye ibintu byo ndavyegukira numva ko twagiye turaca mu buzima budasanzwe ngenda bivuga n'ibintu byinshi aho umwana ashobora gusaba amata cyakabona abana babonye ikintu baguriye umuntu hanze umwana mugenzi we bamuguriye ikintu gaca ashaka ngurira ikinga ngurira iki utari wanyu hari ibintu nyene umuntu yaca agenda aratwara buhoro buhoro ariko uyu munsi novuga yuko sico kimwe nka kera uri mu bisubizo novuga ko ndi mu bisubizo kuko nabonye Imana nk'imodoka déplacement umuntu haza kampa kaguhezagiza imodoka ufunguruzo njyamye mu nzu arambwira ati yaratanguye arankanga ivyo biri muri bya byiza muri bya byiza Imana urumva chambrette ubugeze mu nzu y'ibyumba bingana ibyumba 2 na salo kandi yagutse n'abana barashobora kuronka aho bajyama bwa mu nyuma mu gukorera Imana nabonye umuntu hasi haraza mu bantu nakiriye ariko ntabwo yaranzi kandi uyu muntu ntabwo yarazi izina ryanje bariko barasenga bari mu gihugu ca Brazil ariko arasenga avuga ati numva pastor atamudugo afise abarantelefona cengera no kumbaza ngo umuduga ngaho kugwa ngahe ndababwira ngo rafise déplacement ka aguma senga barabimpisha babimpishije arambwira ati nariko ndasenga Imana imbuza amahoro kugurisha umuduga afise n'iki gihugu nje kugurira pastor Burundi ashitse ngaha barabimpisha turakorana igikorwa c'Imana duhejeje muri iyo timu baza kunkanga mu ijoro ryamye wowe ufise ikibazo natwe ikibazo ni kibazo nyabaki ndakanguka n'akavideo nakagumanye ndakanguka mu mutima none mwe twariko turakorana igikorwa c'Imana ikibazo nyabaki dufitaniye namwe baca barambwira ati ikibazo ufise nuko abantu bagukunda kandi watubereye ikimazi kinini ngo uyu muntu turi kumwe Imana yamubujije amahoro uyu modoka niyo waca mu rufunguruzo ntabwo kubona ndawe ku gifyiza by'Imana amen imodoka umuntu agwaye imodoka iri mu miliyoni 10 kaguhereza itayikoreye urumva ko ari ikintu nyene Imana ibikira gukorera n'utundi nyene igenda irakora kumpuza namwe nk'abantu bakomeye nkamwe byose ndabishimira Imana uri kuri televiziyo n'indege ntiyaza ko nzotangura kusindurira ikintu gitorakeneye ndakeneye kuzobona nayo inkorera igitangaza nkafata indege ngo ndagiye kuramukanya
muryango cyangwa ngiye ahandi hantu nibyo bizohari ibintu byo izohari muri ibyo byiza Imana nyene iri kiransubiza Yesu abaho umugisha ni byinshi novuga. Amen. Pastor Elvis Imana ishimwe cyane yagutegurira igikorwa ngamvugana n'ibyoroshe na cyane cyane ku bantu b'abapasiteri nka Prote batamaze igihe kirekire n'icyo gimaze ngaha nubwo ntibibazo bacamo ni birebire gusumba kumbure jewe narose akanya ko gutegurwa n'Imana ndamenyera igihugu ndamenyera ururimi rwo ngaha ndamenyera system ikibazo nyamukuru nuvuga ko nuba naragize na cyane cyane kamvuge ku ishingiro ry'abarundi icambere ndakizi wabanje urakoropa urakubura nari ngana gucokoza yari test y'Imana urabizi exactement dukubitike exactement kumbure ku buryo bw'umwanya ashaka mvuge ku ishingiro ry'abarundi ibyo twatangiye muri 2015 ikibazo cya mbere nyamukuru twagira ngaha cyari cyuko icyambere twakiriye abantu batandukanye mu byizerwa bavanze amashengero atandukanye so byari bigoye kuvuga ubutumwa ku bantu habye kubigisha cyangwa kubashyira ku murongo w'Ukristo ariko nayo yabaye nka opportunity yo kubabwira ubutumwa shima Imana ko twari dufite abakozi b'Imana bandi badufasha kandi bizi ijambo ry'Imana bateguye bakamenya so boro boro tugenda turashobora kubashyira ku murongo umwe bose kimwe mu byiza shima cyane nta kintu kinezera umukozi w'Imana nko kubona umuntu yaje atacazi adatahura ibya Kristo ari umupagani cyangwa ari umunyadini ukabona ariko arakunda ijambo ry'Imana ariko arakura muri ryo ariko ararikunda ukabona transformation y'uwo muntu cyangwa y'abo bantu ivyo bintu biranezereze cyane ntacyo bigereranya nashimwe bisumba ngaho ronka ku mutima so ndashimira Imana cyane rero kubisa n'ivyo ngarutse inyuma gatoya kuri challenge challenge zindi twahura nazo n'abantu bari twavugira ubutumwa kuko benshi by'ukuri bari mu nzindi bamenyereye ngaha nta rundi bazi no mu buryo financièrement baba by'ukuri bitameze neza so nk'umukozi w'Imana usanga bikugarutse ko kuko baragutura imitwaro barimo baragutura ingorane barimo kenshi ugaca usanga n'uburyo si ikirenga bwo kugira ngo umuntu abe bafata mu mugongo ugasanga by'ukuri hako bashigikira umurimo usanga ari wowe uri kurabashigikira exactly ni utegeza gushigikira kubera condition abantu basanzwe bari mu ngaha so iyo niyo challenge nubwo bikomeye cyane twagiye turahura nayo mu cyamake nibaza ko ari ibyo murakoze cyane turiko turarangiza ni giki mubwira abariko baratukurikirana abari mu Burundi abari muri iki gihugu cy'Uganda no mu bindi bihugu icyo mubabwira mu byiza byo gukorera Imana canke mu kubakomeza canke no mu kubabwira imitwaro yanyu kugira abasengere kumbura rusha kubashigikira abashigikire so mu ijambo rya nyuma reka dore kuri Pastor Prote hanyuma tuce turangiriza kuri Pastor Elvis karibu Pastor. Icyo novuga by'ukuri ku Barundi canke abandi bose bari mu bihugu bitandukanye b'Abarundi mu Rwanda muri Kenya n'ahandi hatandukanye no muri Canada mbese iyo ajupa nuko ugukorera Imana bisaba kwihangana umurimo w'Imana ku kintu nawubonyemwo umuntu arawukomerekeramwo aje kuwukomerekamwo Imana ikamuvura ivyo bikomere ihejeje kumuvura akacavura abandi neza atangorana afite so ivyo byose nagenda bibona hari abantu bavuga ati ngo agiye mu gikorwa c'Imana ahuye n'ikibazo kanaka ngo arakwera ico nabonye yuko mu murimo w'Imana ahubwo udahuye n'ikibazo abari ikibazo no gukomeza ni yongororano novuga nico kintu kizima nabonye umuntu novuga yo bandanya mu buzima Imana yaraguhamagaye ukaguma kuri focus y'Imana yaguhamagariye ivyo gufashwa nayo turacakeneye gushigikirwa turakeneye gushigikirwa turafite ibibanza dupanze mu mujyi wa Kampala harazimvye ibibanza bito byo gukoreramo turashaka ahantu hagutse kugira ngo abantu barahari kuko Pastor Elvis yabivuze aha anye kurongora ishengero ukarongora abantu cyane cyane baje bava mu bihugu bitandukanye y'umunsi
ntibaza gushigikira bashaka ko pasiteri ari wagireke umva ubutumwa buracuritse gusa nkuko naho ugerageza kubabwira baguma baronda pasiteri urumva turabicamwo ariko umuntu agakomeza turakeneye gushigikirwa mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana twagukiwe mu buryo bwagutse urakoze cyane pastor karibu pastor Imana ishimwe cyane amen ikintu cya mbere nobwira ariko baratwumviriza kimwe nuko utari kuradukurikirana par accident kimwe no gusaba by'ukuri ukaba utaramenya Kristo Yesu nk'umukiza wawe mu mutima koko no kwifuriza ko by'ukuri womenya Kristo murana ko n'igihe tugezemo ari igihe cy'iherezo ntibyoroshe ariko twifate kuri Kristo Yesu icya kabiri ni cyuko ushima Imana ku gikorwa yaduharira nawe aho uri ukaba uri mu mahanga ukaba uri Burundi ushikame ukaba warakijije ushikame kandi urushirize gukurikira cyangwa kumira ku Imana yaguhamagariye gukora Imana rero iguhezagirira aho uri ku bijyanye n'igikorwa ngaha cy'ukuntu umuntu icyo yokora ubishoboye kumbure uri kuratwumviriza Imana yagukoze ku mutima kugira icyo ukoze ku bwishengero riri muri Kampala ndagomba ndakubwira yuko by'ukuri ngaha dufise community nini y'abarundi b'impunzi bari ngaha kumbura abantu benshi batazi cyangwa batumva abantu by'ukuri barakeneye ubufasha iyo umuntu ufite icyo ubufasha by'ukuri womufasha uciye ku bakozi b'Imana batandukanye naho atubari twebwe rero n'abandi kugira ngo ugire icyo by'ukuri ufashije nshuti namwe bagenzi mwumvise Pastor Protais mwumvise na Pastor Elvis naho kubera ikibazo cy'umwanya utabaye muniniya hari n'ibikorwa bindi byinshi bakora batarinze kuvuga hari ibikorwa byinshi bakora gufasha impunzi ziriya na Kivale mu gihugu ahanyene mu gihugu cy'Ubugande nibaza ko ari nk'amasaha 5 cyangwa 6 uvuye ngaha Kampala ntibyashobotse ko duro n'abakozi benshi b'Imana batandukanye n'abarindiza na Kivale ko byose byari mu migambi ariko kubera ikikiza twashitse mu gihugu cy'Ubugande ari amategeko abuza abantu kuva mu gisagara baja mu kindi nico gituma n'uyu munsi twashoboye guhura n'aba kubera ko aribo bari hafi ariko nk'uko babivuze urashobora kuba uri kurumviriza wakurikiranye iki kiganiro ukavuga uti jewe hari icyo nshaka gufasha abakozi b'Imana murashobora kutubwira tukabahuza direct kugira ngo mushobore kwivuganira nabo nimba ari icyo mushobora kubafasha mushobore kubafasha kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko bihesha umugisha gutanga kuruta guhabwa rero turabashimiye mwe mwakurikiranye kino kiganiro kandi kumbure Imana cyangwa mwe muri abakora ko mwifuza kuzogira icyo mufashije abakozi b'Imana n'abandi bakozi b'Imana batandukanye b'abarundi bari kubakora ibikorwa bidasanzwe mu kubaka no kwagura umurimo w'Imana mbere no gushigikira bene wabo b'abarundi aho bari hose muri iki gihugu turabashimiye rero kuko mwabanye natwe muri iki kiganiro ahasigaye umwami abagirire neza kandi mbwira abahezagire murakoze cyane